kuvuga ko inkwavu arizo zoba nyinshi zoteza imbere Uburundi umuntu yobitwenga ngira kuko inkwavu nizaba nyinshi Burundi biba abarundi baramenyereye kurya inkwavu ntavyo nibaza hanyuma niyo zaba nyinshi agakwavu kagugwa tuvuga 10,000 kazogugwa 2,000 wafashe ubukwavu afise butana akagira 25 buzoba busigaye bugugwa co kimwe na butanu bwa kare kuko igiciro kizoba cagabanutse hanyuma nibwo bwinshi gose ntaho bazoronka nta masoko hari mpuzamakungu ahari badandaza ubukwavu je ndabona no mu bihugu nk'Ubufaransa agakwavu ntako mbona badandaza ntavyo bamenyereye kurya hanyuma rero izo nkwavu sinzi ico bazozikoza ntibazorya inkwavu gusa Abarundi bazoba kurya ibijumbo n'ibitoki n'ibiharage ngo ariko barya inkwavu zonyene bazosanga bariko baratumwanya nta muntu ashobora kuvuga ngo inkwavu yego inkwavu zirakenewe mugabo barakeneye kuvandanya n'ibindi bakorora inka bakarima bagateza imbere ibindi izo nkwavu n'ukwihenda abantu bazotamahera bonone nukuri ariko arabajana mu kinogo umuntu aribaza ati ibintu navuga biba bivuye haramuhanuzi ubutunzi ashobora kwimubwira uko canke n'ibintu umuntu apfa kuvuga uko ni ibintu mbona ko bitorosha